hari ivyemezo vyerekana ko abategetsi b'u Burundi bakoresha ibibanza bafise muri leta kugira ngo bashiremwe amanyanga mu masezerano amwe nk'ayajanye no kurangura igitoro, kugira ububasha bwo guhabwa amafaranga y'agaciro, kugira ububasha ku masezerano ajanye n'amatongo, ukurekurirwa kutariha amatagisi, hamwe no guha ububasha bumwe bumwe abanywanyi b'umugambwe barimwo canke inshuti zabo. Ku bwa Transparency International, iryo shirahamwe rivuga ko iyo ngendo ituma hari abahatungira hanyuma bagaca bakora ivyabo bategetsi babatumye vyose. Ishirahamwe Transparency International rivuga kandi ko amanyanga yaranze amatora yo mu mwaka w'2020 yatumye abanyagihugu n'abafasha Burundi bakura ko icizere umugambwe CNDD-FDD. Iryo shirahamwe ritanga karorero k'ingingo ya leta yo kwironderera uburyo bwo gutunganya ayo matora yaherekejwe no gutoza ku nguvu canke ku gitsure amafaranga abanyagihugu. Ishirahamwe Transparency International ryibutsa ko abakozi ba leta bakaswa amafaranga ku nguvu ku mishahara yabo, imbonerakure nazo zitoza abanyagihugu amafaranga 1,000 canke 2 mu mihana. Iryo shirahamwe rivuga kandi ko bamwe mu banyagihugu wasanga barihishijwe kenshi ayo mafaranga, abandi bakimwa ivyo bafitiye ububasha muri leta baterekanye igitansi barihiye ko ayo mafaranga yitirirwa yo gutunganya amatora. Iruhande y'inyuruzwa ry'amatungo ya leta hamwe no kwitwaza ikibanza abategetsi bafise muri leta, ishirahamwe Transparency International rivuga ko igiturire ciraye cyane mu nzego zo hasi. Iryo shirahamwe rikavuga ko kubona mu 2021 umushikiranganje wa mbere yarirukanye abanyamabanga b'amakomine 119 hari mu ntumbero yo kugwanya igiturire kuko bagirizwa kunyonora amakori. Ku bwa Transparency International, mu mvo zituma haba igiturire mu Burundi harimo guhobahoba kw'inzego za politike.